Umurundi adashaka gukora amaboko mu muzu azokwicwa n'inzara, mugabo ujya azokura amaboko mu muzu. Igihugu cacu cuzuye ubutare n'agataka, cyuzuye isi ryoshe, ibintu byose mu Burundi ni all right. Ni kintu bibazo abantu bakisha kudukwibaza bavuga ati mbega ngo burya bintu bavuga ngo wambaye ikirezi ngo ntamenya ko cera ngo turi ngo mu vyiza ngo ariko ngo ntavyo tubona. Uburundi abantu bose bomenya ko je nababwiye ko ndi mu Burundi n'ubu diaspora Kabisa. Umwengo sindi mu diaspora cadushwana. None gute jewe nogenda kwimba amatwarete hanze kugira ndonga amahera, cyangwa nkaza kwa inyere kugira ngo ndonga amahera mu gihugu cyacu cuzuye ubutare, cuzuye mw'ivyiza, rero yisukarima, cuzuye ivyiza bimeze gute. Kabisa. Ishusho je nibonamwo ko ndumugwiza tunga, nkongera nkibonamwo umunyagihugu w'umujene azobatanga umusoro mwinshi mu gihugu mu myaka 4. Bibaza urabona uruhongore nkuru rufise abakozi bashika 30 zimpongore z'ingurube, ndavyiza abareba ivy'inzuki, n'ubu barimwo bariko barakurikirana inzuki. Rero nshaka kukubwira iki? Nshaka kukubwira ko nzoba ndumugwiza tunga. Nagomba mvugira ijambo. No musi urasanga umujene yikoze mu mifuko. Ajya mu bizamwa nagenda kubwire hajya ata kintu ufise kwikora mu mifuko. Nibyo bikenewe. Ubukene nyirambwira abarundi. Uburundi wabonye ndiko nakoresha umwavu ibiharage byonyine mfise ngaha impande hano hantu. Nibaza urabona ko unabiravye bitandukanye n'ibiharage vya babandi batagira umwavu. Nijyari mwigeze mubona umupresident afata amasaha karaganiriza ugwaruka. Ugwaruka guno muzi ahubwo twagikwiye kuza tweze tugahaguruka tugafata n'umunsi wo kuza tubamusengera. Ibindi ko ndavuga ndazi nibiza kunezera abantu kuko ari abantu no munsi usanga aho umukuru w'igihugu ari ugasanga bariko barakoma amashi, mugabo wababaza ati bikogwa, mugabo jewe no munsi nkomya amashi. Jewe no munsi nkomya amashi ugashuza kureba ingurube nyene icubahiro yazivuze ugasanga ndazoroye nakoma amashi tinyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ukaza ukareba izovo ugasanga naziteye. Uraza kuvuga ko ndi mu bamugwanya. Ibi biroroshe kubikora, nta bundi buryo burenze bitwara, nta mafaranga bitwara kandi amafaranga rimwe mu vyose imizinga y'inzuki yanwaye miliyoni zishika ku ndwi. Miliyoni 7. Yego. Unye yimaze kuba kwinjiriza nk'amafaranga ugerangije ukaraba. Birunguka cyane. Uko ibisinda biragira, ibisinda bigaburira ikintu nkora no kugumiza nzana batema ututwatsi. Ubu ndiko nditegurira kurondera ngaha negereye hano kugira ndaharime ibintu bizana amashurwe kugira ngo zironke aho ziza zirahakura. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru chama kibazerera bishamuvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of turi ngaha nyene mu ntara ya Ngozi. Komine Usiga zone Imara Murundi. Ro musire twaje tuvugane nande. Twaje tuvugane n'umujene yitahuye. N'umujene yakuye amaboko mu muzi. Rero twama tuvuga ati mu kiganiro twama dukora kwisamirizi. Itambere usanga aho tugane n'abantu benshi bagiye batandukanye bakuye amaboko mu muzi. Novuga rero Edouard Nzambimana ari muri baba jene bakuye amaboko mu muzi. Avuga ati jewe no munsi ngira mpaguruke ngira niruke n'iterambere. Ati rero wibaza ko akora ibiki? Wibaza yuko Edouard yabigenjeje gute? Mbega wibaza yuko bimaze kumukoresha ibintu bingana gute? Mbega wibaza yuko Edouard amaze guterera ibingana gute novuga mu bijanye n'iterambere ry'igihugu? Turaza kuyaga nawe araza kutuganira byinshi. Aha mutubona twaje kuraba novuga yororeramo novuga ingurube. Afise ingurube nyinshi cyane. Amatwa dusumira twagereje kubaza novuga ababanyi bahegera tubari ko ageze ku ngurube zigera ku 80 na yatanguye ku ngurube 10. Byinshi araza kubitubara ati mbega yatanguye gute? Mbega byagenze gute? Mbega novuga inyungu amaze kubibonamwo ni yaye cyangwa novuga agakwende yo bagirira kandi bajene. Mbega novuga nigiki atumirira urundi rwaruka. Araza kutuganira byinshi. Ni Edouard Nzambimana nimugomane na Irebe Media. Kandi akubarira ati neza yuko ibiganiro vyose ni on time. Nimba ushima ibiganiro riko turabahereza muri no minsi gira okay muri commentaire. Edo, sawa birazeneza. Sawa karibu. Kabisa kweli. Karibu muri cooperative duteza imbere uburimyi n'ubworozi gitemezi. Cyane gose. Sakoze cyane. Ego Edo ntivyari byoroshe gushika muri kino kibanza kweli kabisa urugendo kuva i Bujumbura dushika ngaha ari Imara Mirundi. Ego.
si hafi kwe ntabwo ari hafi mugabo bashimye kurangurira imigambi ku Gatumba aho tuvuka musanzwe munazi yuko ari byo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu duhimiriza kugira ngo umuntu abanze kubaka yavuka imbere yuko twubaka Bujumbura cyane gose. Ati rero abantu bumvise niko ndabarira ati n'umujene yakuye amaboko mu muzu bigaragara nko no kushusho barabona neza ko kiri muto cyane ego na cyane cyane umuntu ashaka mbega Edouard Nzambimana ninde avuka he mbega agiye muri ibi bintu bigenze gute? Edouard Nzambimana no umuntu avuka ku musozi wa Gitemezi zone Maramirundi commune Busiga province Ngozi. Nkaba nafashe umugambi wo korora ingurube nahereye ku nkwavu. Ahantu mubona ngaha iki kibanza nagishizemo inkwavu nubone rubatse ibigo bibiri nashizemo inkwavu zishika 2400 natanguje inkwavu 300 mugabo nari ngeze ku nkwavu zishika 2400 mugabo ahantu arakanya haragera igihe inkwavu zose twari twororeye ngaha zirapfa. Ndibuka nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu igihe yazini Maramirundi aje kugurura amazi nari mfite inkwavu nari nateguye nzi ngo ndazimwakiriza mugani byashoboka ko tubonana bivanye nuko nabonye menga abatware bamubwiye imigambi nakoreye muri kino gisagara. Inkwavu rero zimaze gupfa niho naciye nkora uyu mugambi ndororera inkwavu mu ruhongore. Aha rero urwo ruhongore nirwo nise maternité mugabo ndaza kurubajana mu urwo ruhongore. Aha rero naho nzana zya ngurube ziba zivutse cyane cyane kubera zigwira cyane zimwe ndaziha bene igihugu izindi ziri mu misozi. Ego cyane gose. Ati rero watubariye ko watanguriye ku nkwavu. Inkwavu vyagenze kugira ngo ntubandanye umugambi w'inkwavu? Umugambi w'inkwavu narawutanguye kuko ndi mu bantu ba mbere bumvira kuko nakuriye mu ishengero nzi abaganzi carico ko kutumvira umuntu aganza ari icaha. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu agitangira guhimiriza ko twokorora urukwavu ndi mu bantu ba mbere bakoze umugambi w'inkwavu. Kandi inkwavu nari nakoze ndibaza ndaberetse ama video yo muri kahise igihe byokunda mukanyemerera ko ndabaha ama video mwora inkwavu nari intunze. Nizere ko mu kino gihugu cy'u Burundi no mubonye n'icubahiro umukuru w'igihugu yagiriwe ubuntu akagendera yuko ata muntu yashobotse kugira inkwavu nk'izo nari intunze kuko nizere ko ata wundi muntu yatunze inkwavu zishika 2400 na cyane cyane utwara DPA Ingozi aba bantu live by'ubugoronome ndazi mu gitabo cy'abantu boroye inkwavu n'ubu ndimwo. Rero naciye shira ingurube ngaha kubera inkwavu byari byanse. Utubari ati ko warugeze ku nkwavu zigera ku 2000 zagenze gute kugira ngo uwo mutahe wose ukubera imfabusa? Inkwavu zaranse ngahantu hariho n'ahandi nazororeye ngaha ku munsi umva yitunze inkwavu 300 ukwavu rumwe rukavyara ubwagaza 8 uza gusanga uri kurarunya inkwavu 100 220. Rero zimaze kugwira zaraduze ku buryo ku munsi ushobora gusanga nakiriye abagazi 300 400 mugabo uko bukeye nkaza nsanga hapfuye abagazi narazanye aba veterinary b'Ingozi ndabazana muri kino kibanza ugasanga ku munsi ndiko ndafisha abagaza 200. Rero maze kubona nsigaranye inkwavu nyeyi mu zona ari intunze nasigaranye nk'inkwavu 150 canafata umugambi ndazigurisha canongereza umutahe ndagura ingurube 10 arizo izo ngurube 10 ndaza kuzibereka arizo zatumye izi zindi mubona ngaha ndiko ndashira ngaha murabona ko ndiko ndakora uruhongore runini kubera nabonye zigwira nagira ndabamenyeshe ko natanguje ingurube 10 zirimo imfizi zimwe mugabo no musigeze mu ngurube 87. Twanavyumvise no mu babanyi batubariye ati n'umujene yitahuye yatanguye ku ngurube 10 ariko no musageze ku ngurube 80 ariko imbere yuko ngo atangurana uvuga kororana uvuga izi ngurube bari yatanguye ku nkwavu ariko ikibazo guma gigaruka handi nyene. Sinone Edouard nta bantu bari bajejwe nuvuga kugufasha kugira ngo izo nkwavu ntizipfe canke nizonone? Nabagerageje kubikora ku ba veterinere abaganga mugabo bose abonazana ahubwo baravamwe mu ruhongore inkwavu zikiyongera zigapfa. Jewe si ibi byonyene nkora ndafise n'ubworozi bw'inzuki ndaza kubatembereza no mu nzuki ndi mu bantu bashigikira umugambi w'umukuru w'igihugu. Nababwiye ko imbere yuko jewe ejo bundi ndi muri jyanama y'ivy'ubutare n'icubahiro umukuru w'igihugu akavugamwe yuko ingurube ari igikorwa gishobora kudushikana ku iterambere kikazana amadovize ko ibihugu byo hanze bikeneye amatoni menshi y'ingurube. Ari naho naciye mfata akaryo rero ko kubaka uruhongore mubona kugira ngo ahubwo hanongeyemo izindi nzu muri iyi minsi tuviriye muri jyanama kugira ngo ingurube zivutse ndazishire ngaha kuko hari gihe zivuka tukabura bene igihugu baziragira. Afite uyu mugambi waje mu nyuma maze kumva kije cyumviro cyanye n'icubahiro. Oya nari nsanzwe narawukoze w'ingurube ngabo nari natangiye kubona ziriko ziragwira nuvuga umugambi gushaka kuzidandaza. Rero ngaha nari nsanzwe narahubatse mugabo sinari nubatse inyubako zingana guca muravye murabona ko inyubako twakoze ari nyinshi. Naciye rero nongereza kugira ngo
abagazi nari mfise umugambi wo kugurisha nyene icubahiro kimara kuvuga yuko ahubwo ibihugu bikeneye ingurube nyinshi inyama z'ingurube nyinshi naciye nongereza uruhongore. Ego kumbega kuri no munsi nka Edouard Nzambimana nuvuga amaze kugera kuri bintu vyiza tubona gutya anye nigiki yoba barira wa wundi kumbure yatanguye umugambi w'ingurube biramupfira bimugendera nabi bega babigenza gute kugira ngo bigende neza bizana umwimbo nk'uyu. Ico nobwira urwaruka kuko abatama bobo kenshi no munsi bacika intege n'ingoga. Mutami yamaze gukora ibintu akabona ivyo yagiye akora bivanye n'ingene yitwaye atateguye kazoza nagira mbwira urwaruka uno munsi kazoza ugategura ukiri muto. Nagira ndakumenyesha igihe nzo gutembereza nakubwiye ko numviranye n'icubahiro umukuru w'igihugu ngo gutembereza mu mavoka ndiko ndakora ndi mu bajene n'iyi myaka niyumviriye gutera amavoka 1,100. Nizera urumva neza igihe nzo gutembereza mu mirima y'amavoka agutembereza mu bikaju uzobona ko je ndi mu banyagihugu bumviranye n'icubahiro umukuru w'igihugu nakane ijambo ry'Imana ritubwira ko tubumvira tukabagamburukira cyane gose. Mbega Edouard Nzambimana yibona gute mu ishusho iyahe nuvuga mu myaka 5? Ishusho je nibonamwo ko ndumugwiza tunga nkongera nkibonamwo umunyagihugu w'umujene azoba atanga umusoro mwinshi mu gihugu mu myaka 4. Nibaza urabona uruhongore nkuru rufise abakozi bashika 30 izimpongore z'ingurube ndavyiza abareba ivy'inzuki n'ubu barimwo bariko barakurikirana inzuki. Rero nshaka kukubwira iki? Nshaka kukubwira ko nzoba ndumugwiza tunga nagomba mvugira ijambo no munsi urasanga umujene yikoze mu mifuko ajya mu bizamwa nagenda kubwire hajya ata kintu ufise kwikora mu mifuko nibyo bikenewe ahubwo kura ayo maboko mu mufuko ugende ukore hamejo wikore mu mufuko. Hama ikindi ngomba kuvuga hariho n'inyicaro umujene adakeneye kwicara atacararonka ujya nk'ubu wicaye wageretse ukuguru kukundi mugabo gacugere kukuguru kukundi mu gihe ata kintu ufise mugabo jewe urumva ko mu myaka iri imbere ndashobora kwicara agereka ukuguru kukundi kuko nzoba mfise ivoka 1,100 zeze mu myaka 4 nzoba mfise ingurube 500 none mu myaka 2 ndashika no muzi nkaba mfise ingurube 87. Ibaza muraza muze gufata ama video murebe abantu buno munsi uri kubabwira ibintu baca babona umenga n'amajambo mugabo uno munsi nituvuga amajambo turakeneye yuko ibi bintu nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuga natwe tubishire mu bikorwa bituma gukoma amashi ngo nyakubahwa umukuru w'igihugu uravuze mugabo dakeneye abajene baze bakora urugendo shure bariko barorora ingurube. Reka mvugira ijambo ndaza kurivugira mu nzuki. Icatumye jewe norora inzuki nakuze numva igihugu cy'u Burundi bavuga ngo gitemba amata n'ubuki. Amata n'ubuki na cyane cyane Gihoza Burundi wese arazi yuko amata ava ku nka. None ko amata ava ku nka bagaje bavuga ko gitemba amata n'ubuki. Eske none tutoroye imizinga y'inzuki ubwo buki nabwo buca butemba buvuye cyane gose. Handi abantu baza kutubwira ngo igihugu gitemba amata n'ubuki bakubaza amata ukayasanga ariho mugabo babaza ubuki ugasanga nabo ari cyatumye hari umugambi w'ubuki araciye uno mugambi umaze imyaka 3 narebye zanga batama bageze mu zabukuru ku myaka abantu benshi no munsi banywa isukari ndavuga ati none gabashaho mbega uyu munsi ubuki je uno munsi hageze igihe bavuga yuko ubuki bwabuze mu isukari yabuze mu gisagara cyo kintu nca nkora chamanukana ubuki abana biwanje bagaca banywa icayi mu buki bagenda kwishura kore ugiye gutonda umurongo kavuga ijambo ejo bundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati jewe iyo nkeneye igitoke ndakijya iwanje ivoka nkayikura iwanje istoke y'umuceri nkayikura iwanje. Abantu benshi baravuze amajambo kandi yavuze ikintu co nanje uno munsi ndavuga ko ubuki ndabujya iwanje ama mu minsi nzovuga yuko nkeneye kurya akagurube ncabaga akagurube gato yaho nyene Edouard wa wundi avuga ngo arakenye ngo ntaca afise ngo baririki ubukene nta kintu kiriyo ubukene nyirambwira abarundi uburundi wabonye ndiko nakoresha uyu mwavu ibiharage byonyine mfise ngaha impande hano hantu nibaza urabona ko unabiravye bitandukanye n'ibiharage vya babandi batagira umwavu kabisa. Uwo murundi akenye cyangwa mambwira abarundi none wumvise natanguje ingurube 10 abangeze mu 87 cyangwa manda kubaza none gute ndabisubiyemwo ndongenda bivuge wo kwambara ikirato c'ibumba 300 kandi umwagazi w'ingurube ari 150. Cyo kiratumva kibura gute rero ngomba ndababwira abantu bashaka kwinjira ati mbega Edouard umutaye uvaye kensanzwe n'umudandaza w'Ubujumbura mugabe ivyo ndandaza nivyo nkoresha ino cyenda shobora nk'ubu kuyahorere nkavuga ati nubu hari abandi bagazi ndiko ndagura ndabigenza gute bingurube nyene mutudandaza nkori Bujumbura ndafata nkazaniye 55 kundwi ngaca ngura umwagazi nabo ngaca ndaguragiza umwene gihugu none mu mwaka mu kwezi ngura umwagazi mu mwaka zabagaze 12 wa wundi nahereye kubugeze kwima ico giharuro ni wa wundi nahereye kubugeze kwima none hageze ko wima umva nimba naguze ingurube 12
zimye zose izo ngurube mu mwaka zikavyara abagazi batanu zabagazi 60. Rero abarundi bagomba gukora ari uko bafise umutaye munini. Bagomba kubwira umurundi wese w'umujene ikintu ca mbere kimwe bakura amaboko mu mpunzu. Hari ivyo baherako atari ivyo bari bakwiye guherako. Uno munsi umuhungu uno munsi ashaka guhera ku bakobwa. Agashaka kubanza guhera ku bakobwa. Sino yarakwiye kubanza guhera kuri ibi turiko turakora kugira ngo yiyubake. Nabo bakobwa uno munsi baza barababeshera bavuga ngo bakunda amahera. None bakunda amahera yababe yafise. Iyo atayufise ucubaha ibiki. Rero kenshi baranababeshera. Unda kubivuga abakobwa ngo bamariye amahera abantu ahubwo bafata umwanya wabo bokozemwo bagaca bafatwa n'utwa duhera dukeyi bari kugura ingurube bagaca batujana mu bakobwa bagaca babeshera abakobwa ngo bamaze amahera. Sino n'abakobwa bamara amahera igihe bayamaze nta kazuba wari ufise. None woba wamuri voka igihumbi n'amajana wamuri amakamyo n'amakamyo ako kajare waguriye umukobwa ako gashopingi ko mu mezi 3 ukaza kuvanga umukobwa yakomariye amahera umwama na mukabara ako kayenkare ngo kamaza amahera. Rero abajeni ingorane bagira bahera kuri ibi ugasanga umukobwa yasize plante y'ibihumbi 100 mu mutwe. Ara no wavuze ati ngo tujya amahera ngo tutaratangura no kuyaronka. Ubanza kuyakorera ukabanza ukiyubaka kubera iki ndababazwa n'umujene amara imyaka 14 ku ishuri ariko ariga mugari kumunanira kuba yotunga ingurube imyaka 3 ku ishuri yari ihanganya aricara mugabo kurindira ingurube 5 waguze 750 ko mu myaka 2 zo guha ingurube 50 byakaba ari byo bibananiye. Urazi ko ari benshi cyane nuvuga bakuriye umugambi w'ingurube babihevye ikora ivyo nyene ngo zirapfa cyane ngo biragoye ngo korora ingurube biragoye. Reka ndakubwire akazi kose katagira ikigeragezo ako kazi ni kabariko kabisa. Ingurube jewe umbwiye ko zapfuye nivyo ndiko nabwira abajene buno munsi. Umujene buno munsi ararangura amavoka yaganira na mugenzi wa kumva zavuka zaboze nawe gacareka kurangura amavoka mugabo uno munsi aho turiko tubaca hari abandi bataritse ivoka turiko turazigura zimeze neza. Bashaka kuvugira ijambo ingurube kuba zipfa biravana n'ingene zifatwamwe. None nkizi zo wanje nobona ko amaganga zisovye agwa hasi kabisa kwe. None zijya zipfa mbega baraganiriye n'aba bantu bizi vy'ubworozi kugira ngo bababwire ati uburyo bazorora ingurube ingene bazorora barazitwararika barazikurikirana barazi imiti y'inzoka. Ego ubugwayi buraza n'abantu barapfa. None abantu cyatweka kuvyara. None rero ivyo rero iyo ndiyo challenge ya kazi bakizwa wanasema challenge kabisa. Yes rikumera n'ikibazo cyane nifuza kwaza Mbega Edouard Nzambimana kubera iki wahisemwo novuga ingurube utagiye mu mpene utagiye mu nka utagiye mu bindi. Jewe cyatumye mitamo ingurube naraharuye nsanga ivyara mu mwaka 2 iyo ni inyungu y'agafaranga kwanza nzanga n'ikintu cororoka inyungu nuvuga inyaruka. Ego kandi ikindi naco naganiriye n'abantu barambwira ku mwavu nakubwiye ku mwavu ifumbire ifatana n'uburimyi cya kabiri. Ico rero kiri mu bintu vyatumye kandi je mu bantu bakurikirana Instagram cyane nkurikirana YouTube nkareba abatanzania bakoze ibintu vy'ingurube aho bageze nkareba abakenya haraba abantu usanga bagiye Uganda aba bantu bakora ibintu vy'amabureti n'amasosisi yagiye kurangura inyama hanze kugira ngo agire ibi jewe ndiko ndabikora guca mugabo muri kazoza mfise viziyo yuko nanje nugurura ibibanza vy'ububenzi Bujumbura kubera akabenzi Bujumbura nabonye baragakunda nugurura akabenzi ingurube ndayikure mu ruhongori wanje ndayitemere hadi Bujumbura kabisa ndayitemere hadi abantu bayige muze murareba nibi bintu cyo bundi tuko tubavuga bijye by'ubutare abantu baba bavuga umenga n'amajambo ibi rero jewe nta majambo nkoresha ndagushikana ku kivi ukabona ko ivyo ndiko ndavuga kuko niyo turiko tubavuga hajya tubari gushigikira umukuru w'igihugu tuba turiko turasaba akazi icyo turiko turamusaba akazi abandi baje bumvira ngo turashonje hajya hari ababona turiko tubavuga kugira ngo bavuga ngo dukoreshwa n'inzara oya ntidukoreshwa n'inzara ahubwo turakeneye gushigikira umukuru w'igihugu. Nizera ko neza uno munsi abatware nibo bari bakwiye kuzana urundi gwaruka ngaha bakababwira ati muze kureba Nzambimana yabaye akarorero ngaha none nyakuba mba nunze ingurube 80 no munsi ziko ziragaburira abantu bangahe ngaha abantu bakurikirana izingurube kuzicumbira ubugari kuzigaburira none baba jene bari kuja kumarigara mu barabara sibo nca nkoresha ngaha nagira nce ndakora Mbega izingurube zitunza abantu bangana gute. Zitunza abantu benshi cyane igitigiri woba binjira mu 35 kuko hari abahira bataha hari abaza kuzana ibisose n'ubu ibisose izingurube zinywa biva mu Kayanza waraguza amakinga amwe azana ibisose ngaha umva hariho n'abandi bantu zitunze ego kabisa.
ego kumbure Edouard Nzambimana tubari ati ngo afise nuvuga n'ahandi hantu nasanzwe yororera nuvuga inzuki ego ati mbega ivyo vy'inzuki bimeze guturaza kwa dutwara aho nyine utwerekeye oya suko wagutwara gusa ahubwo ndaguha n'ubuki uza kugenda umanukanye kandi ubwo buki bisaba kuza kubukamera ubushire mu mavideo abantu babone karivyo uno muzi dukeneye ko tuza tubabwira abantu ko dufise ubuki nimba ari bwo uraza gukamera ivyo bibuni namuje uko mwageze muza kugenda mutwaye ubuki cyane gose rero zo kuvuga ngo ndakujana mwizo nzuki mfise imizinga amajana 470 imwe iri hejuru yegetse ariko nimwe ya Kirundi ego murakoze cyane turavanya ahubwo cyo tugenda ikibazo cyari vuza ko ati mbega Edo turafise ubwoba gize imisi tubarana uvuga umukuru w'igihugu ariko arabwira abarundi na cyane bareke ingeso yo kugira ibintu vya fraud yo gufata nuvuga ibintu vya inguriro ngamo Burundi cyangwa nuvuga ibintu vya kamere kamaka ngaho bayi Burundi karore nk'ikawa cyo gasanga nuvuga ibintu vya cyayi cyangwa ibindi n'ibitungwa basige bavuga ngo n'ibitungwa ngo bisige bishogwa mu mahanga mbega Edouard ico cyumviro tuzokigwanya gute bizogenda gute mbega uwo mwasi tuzomutsinda gute ico twemeriza abarundi nuko boza twese tukifatanya kugira ngo tugwanye fraud shigikira umukuru w'igihugu ngira mvuga ijambo rimwe uno munsi umukuru w'igihugu abantu bagufotora ibi bintu dukora turiko turakora murabona ko bari bishasha murabona je ko ibintu byinshi ndiko ndabereka nivyo ntunze kuri uyu mukuru w'igihugu dufise ngomba mvugira ijambo uyu munsi twebwe abantu benshi n'akarorero ndakweretse usanga hajya muri ville abantu bihenze bakabura amabisi gato baca bafotora bagashira ku mvuga nkoranyambaga bagashira ku marezo sosiyo kugira bacafuza igihugu uno munsi mugabo hagufotora imirima gufotora ya matoni y'ibigori abantu bariko barasarura uyu munsi bavuga ati umukuru w'igihugu ariko aradufasha reka ndabwirira ijambo uryumve jewe kera navuye kuri uyu mutumba w'igitemezi hari umuperezida yaragendeye ngaho kwishengero rya Gatolika bambwira ati umuntu abonye umuperezida amaso acekira jewe ndiruka ngeze hepfo mu mwonga ndiko ndaduga nazanze indege igurutse yaraje iyo ndege kajugujugu ndambona yongeye inca hejuru nirutse ngo ndebe president mbona muzi dufite umukuru w'igihugu ushobora kwicarika abajene akatwicarika buri muntu wese akaduza urutoke akavuga kari ku mutima rero ngomba kuvuga kuri iki kintu warumbajije ca fraud bisaba ko tuyigwanya umwana n'umugore n'abaki tukayigwanya cyane cyane akakarere ndimwo imara mirundi narigeze kuvugira mu kiganiro ko imara mirundi urabona nakarere kari mu kawanyesha cyane gose kari mu kawanyesha ejo bundi tuvuye muri kiya kiganiro hari umuntu yaciye afatana na fraude avuka ngaha n'ubu abantu bose bavuga ngo ni Nzambimana yamutanze yafatanye na fraude y'ikawanyesha n'uwo bitaga oya bamufatanye fraude y'ubutare jewe nari ndamutse ndanaje none nadunganya abantu baje kureba site yanje y'ivy'ubutare mugabo abantu n'ubu bavuga ngo ni jewe uwo muntu namutanze kandi nanje nabiboneye mu mavideo abantu bariko baramwerekana uwo muntu kubera uwo muntu yari yumvise kijya kiganiro kandi ujya muntu bafatanye ubwo butare yarari mwije nama twarimwo ntumbarire uwo bita Gasongo Bushoramari yarari mwije nama twarimwo mugabo jewe kubera bumvise nashikirije bijya baciye bavuga ngo uwo muntu nje namufatishije mama baramubwira yuko jewe ndiko ndafatisha abantu oya cyase cyane ndiko ndafatisha abantu ahubwo twebwe tubavuga ibihari hamwe umurundi w'umutima nashobora kubona umugizi wa nabi ngamureke kabisa kuko umuntu atwaye fraude ngaha hakujya mu Rwanda Rwanda ruca ruhindukira ugashora ikawa ruyitirira u Rwanda kumbe ijya kawa twaye ari kutuzanira na dovize ikavamo bya bitoro ikavamo ya miti rero muze dufatanije n'amamidia ngo n'ibitungwa navyo nyene ngo basige babishora n'ibitungwa barabijana ni namakawa ibiki mugabo uno munsi biriko biragabanuka si ku rugero nk'ugwahoze kera mugabo je ngoma ndababwire muze dukoranye namwe b'amamidia dufashe nyine icubahiro umukuru w'igihugu ndababwire igihugu ca Tanzania ndagirwa cyane iyo mbonye abasami ingene bariko barafata mu mugongo Samia Suluhu Hassan ugasanga bose bambaye indirimbo bariko baramuririmba namwe muze muririmba imyumbati turiko turakora kabisa n'ubwaruka kabisa gwahagurutse muririmbe mwerekane izingurube turiko turakora mwerekane ibi bikaju mwerekane ibi bigori mukamere aya matoni y'ibigori mureke abantu kuza barakamera abantu batonze ku mirongo akantu gato yigusura muzi ndiko mushira kuri isonde gitoro none guki ibi byiza nyene cubahiro umukuru w'igihugu mutariko muravyerekana abantu batariko baravyerekana akajambo nikeza nijari mwigeze mubona umuperezida afata amasaha karaganiriza ugwaruka guno muzi ahubwo twari dukwiye kuza tweze tugahaguruka tugafata n'umunsi wo kuza tubamusengera ibi ndiko ndavuga ndazi nibiza kunezera abantu kuko ari abantu no munsi usanga aho umukuru w'igihugu ari ugasanga bariko barakoma amashi mugabo wababaza ati bikogwa mugabo jewe no munsi nkomya amashi
jewe no muzi nkomye amashi ugacuza kureba ingurube nyene icubahiro yazivuze ugasanga ndazoroye nakoma amashi tinya kubaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu ukaza ukareba izopo ugasanga naziteye uraza kuvuga ko ndi mu bamugwanya oya rero uno munsi dukeneye abantu bamushigikira nyene icubahiro mu kwambara imipira bamushigikira muri ibi bintu arimwo hama baza kureba mbega no muzi bariko barakora n'ivyaha ndakunda kubwira abatware abatware nyene icubahiro avuze ati borora inkwavu nibo bari bakwiye kuca bazitangura abatware kugira ngo aba bantu babarebereko babera akarorera abandi payeje kirafasha kirafasha abantu kandi kirakora igikorwa cyiza cyane gose ngaha twese nimpaka twese payeje dushikire oya abari abafise uburyo nabo babikore jewe nanje mbe payeje urabona nanje kuno munsi mvuze ati nanzamba imana nawe ariko arafasha bene gihugu nawe ni payeje uravuga ko nari payeje tugende twerekeza nzuki nzameza gatwa zagi none mvuga ko nari payeje gute mu gihe abene gihugu ndiko ndaha abene gihugu ingurube 40 sindi payeje tugende nkuko watwiganiye rero tubarira ati rero ngo aha anye rero niho zavukiye mu kirundi kibavuga ati muri maternity yego ati rero watanguye gute mbega natanguje ingurube 10 yamaze guhatanguza ingurube 10 harimwo imfizi imwe mugabo izo ngurube zari zimaze kuvyara ingurube zirenga 45 izo ngurube 45 zavutse ngaha harimwo zimwe ziri hariya mwabonye ariko izindi nazihaye abene gihugu nazihaye abene gihugu kugira ngo abene gihugu zibafashe kugira ngo baronka akavu cyane cyane cakuziha abantu bameze nk'abanyokuru abantu b'abapfakazi badashobora kuba boronka akavu uyu munsi murakoze cyane ego ni nk'ikibazo ku muntu wese cyayibaza ati mbega uwatanguje umutayo ngana gute ingurube nabwo zitwara amahera menshi mu ntango zigiye kuduga ubu niho ziriko ziraduga natanguje umutaho utarenga miliyoni 6 yego mugabo no munsi tuvugana ugereje ukaraba vyose ngeze mu ngurube 87 watanguje natanguje ingurube 10 ugeze muri 87 mu gihe kingana gute mu kiringo c'umwaka n'amezi nk'umunani umwaka n'amezi 8 ugeze ku ngurube 87 umaze kunguka ku ngurube 10 umaze kunguka ingurube 70 ego kubera izo nyene niko ndavuga zigumiza zivuka kuri izi izi nakubwiye ko bwa mbere zavyaye ingurube zishika 40 izo ngurube nizo nahaye abene gihugu izi rero uno munsi tuvugana ngaha tuvugana indani hari abagazi barenga 40 aho nganje urumva ugiye guteranya ahubwo na zimwe navuga 87 zirashobora kurenga umva aho nyi 87 tubare ko atarimo abagazi buto ntaburi nizijya ntoyi nizo navuze zijya 10 ziracazijya 10 ziracarimo ego nizo tubona ngaho onye izi 10 ziri ngaha aheruka kugira ikibazo imwe yarapfuye mugabo narayisubirije iyo nayisubirije nijya nini mwabonye hari ego Edwa bakunze kuvuga ati ngo ingurube nkunishobora kwimana zivukana ego ibyo gutandukanya gute kugira ngo nabwo ari ingurube zonyene n'ibitungano byose ni nkuko no mu mico y'abantu udashobora kugenda ngo ureshe umukobwa wo kwa so wanyu n'ingurube nazo nuko zimeze ntushobora gufata ingurube ivukana n'iyindi ngo nuko zakuze ngo ce zimyana hagati yazo ngo bari umwaka umuziro nivyo bita amacugane mu kirundi irabaho umugabo ikagira ubuzima bubi iyo ngurube amaruhiri rapfa nukuri ego none nkamwe musanzwe mutunze ingurube igihe kitari gito bavuga ko biva ku kinone ego mu bisanzwe urumva ko Imana ifise kunyene yabitunganije Imana irazi ko ibintu bivukana ari umuziro ego hama nagira ndababwira icatumye mfata umugambi wo korora ingurube nari nahereye ku nkwavu iriya sare mwabonye nini iri hariya nari ndayifisemo inkwavu ndibuka neza nyene icubahiro umukuru w'igihugu aheruka no kugurura amazi no muri centre y'Imaramirondi nari ndi mu bantu nari ngeze mu nkwavu zishika 2240 2240 wabonye kari inkwavu wabonye kari sare yari nini mugabo ikintu cagiye kumbabaza cyane nababajwe n'ingene dushobora kugira umugambi nk'uyo mugabo ugasanga igihazi naje kugurura amazi abatware n'abantu bo ngaha ntibashoboye kuza ngo bamwereke imigambi turiko turakorera ngaha ari umutama ngaha wabonye ndaza kumukwereka nari namuzanye nk'umu expert yatunze urukwavu kuva ku baperezida ba kera yigeze gutanga urukwavu rumwe baramuha inka aruhaye umukuru w'igihugu uwo mutama ndamuzana ngaha kugira ngo amfashe ivyo vy'inkwavu rero inkwavu twazana aba veterinere iranka ca mbona yuko inkwavu zitashoboye gusiporta
uyu muyaga wino ye cubahira umukuru w'igihugu igihe zino nari nateguye inkwavu bita Tete Dorio nari nzi ati duhava tuzimuha kuko izo nkwavu zitwa Tete Dorio ni inkwavu navuga ati ashobora gushira muri jardin igihe yicaye hajya mu rugo akazishira zari inkwavu nziza z'imitako zifise imitwe itunganije ukuntu mugabo nivyakunze ko ashika ku kigo ciwanje mugabo inkwavu zose zimaze gupfa niko guca mfatiye umugambi wo korora ingurube kugira ngo ijya sare nari mfise bari bayimaye imyaka 10 kugira ngo ayikoreremo sinashaka kipfa ubusa ubandanye worora rero ibi byose nabikora kubwo gushikira umugambi w'umukuru w'igihugu urazi neza ejo muri rya nama twarimwe y'ivy'ubutare yaravuze ku kintu kijanye n'ingurube aravuga ko ingurube no munsi ari ibihugu bikeneye amatoni menshi bishobora kuzana amayera y'amadovize abo twari turi kumwe mu kiganiro c'ubutare aravyibuka neza yuko iryo jambo yaricishijemo rero nari mfise n'umugambi yuko iziriko ziravuka ndazigurisha mugabo maze kumva nyene icubahiro umukuru w'igihugu avumereye turi hagati mu nama aravuga ngo ngo dukeneye ingurube nyinshi ngo kuburyo ngo amatoni ibihugu bikeneye zizana amadovize ari menshi naciye mfata yuko ingurube ziriko ziravukira ngano zigurisha sino nari mbonye ziriko ziraba nyinshi ndavuga ati reka nze ndagurisha abagazi mugabo akimara kuvuga yuko ingurube ari ibintu bishobora kuzana amadovize nanje naciye numva ko ahubwo iki gisata no gishiramo ingufu cyane nk'umujene yitahuye ushigikirana cyane cyane n'imbora kazoza y'igihugu nigiki tumira abandi baje yego je cyo nobwira abajene umujene uno munsi urasanga yambaye ikirato c'ibihumbi 300 mugabo umwagazi w'ingurube ngatugurisha ibihumbi 150 ugasanga umwana w'umukobwa afite telefone yaguze umuriyoni mugabo ugasanga iwabi yavuka urabona karorero jembi Bujumbura urabona ko nemera nkaza nkarangurira imigambi ngaha iyi migambi yo ngaha nagomba kuvuga ko turiko turafasha igihugu abantu benshi ni batahura gufasha igihugu gufasha igihugu no guhakaza bene igihugu nimba no munsi mfise ingurube 80 na nije ndazahirira n'abana banje ingurube abazahirira n'abene igihugu babene igihugu bafise amikoro make wabonye abadame bari ngaha abonye abana bajya uno munsi yari abana no munsi bataronka amakaye avuye ku ishuri ku mugoroba acaza akahira ibyatsi ngaha mugabo ku kwezi akaronka 220 akaronka 230 bikaza kumufasha kuronka ikaye ico rero kiri muri bijya dukora kugira ngo dufashe na cyane cyane ibi bikorwa nkorera ngaha navyitiriye ico bita koperative duteza imbere uburimyi n'ubworozi Gitemezi koperative duteza imbere uburimyi n'ubworozi Gitemezi yo Gitemezi mvuga nanje niwo mutumba mvukako nubunyere turiko ego urumva ndi Bujumbura ariko uravuka bisaba ko niyumvira ku banyagihugu bino mbega uno munsi je nima nshobora gutunga ingurube 10 si ngombwa ko nje ndaziha umuryango ndaziha abo tuvukana ahubwo biraryoshe ko ibi ndiko ndakora ndabikora kuri aba bene igihugu bandi bafise amikoro make nibaza bumvise ko ingurube ndiko ndaha abantu bo mu mitumba bariko baronka umwavu uyu munsi naho nyene kumbure nje nifuza kubaza ati mbega urazibagabira canke naho nyene barazigura mugabo ku giciro kitari cyake oya ingurube sindazibagabira kugira ngo nabo ngo bagire inguvu ingurube nk'ubu nimba ndayimuhereye 120 akarorero iyo ngurube arayiragira mu mwaka ugasanga irikirava mu miliyoni n'inusu mu mwaka n'amezi 5 ugasanga irikiragura umuriyoni jenje nkuramo rya 105 ryanje hama tukace tugabura rya mahera asigaye inyungu we wagira umwavu wose arawutora na cyane cyane ndaza nzobereka imirima nsanzwe ndiko ndafumbira nkoresheje umwavu w'ingurube n'umwavu mwiza wica ingese wica ingorane wica utuma isi yacu igira kanovera ndetse igihe nzobatembereza mu mirima nkabatembereza mu biraya ndiko ndarima nkabatembereza mu bikaju nkabatembereza mu mavoka naringira nshaka kubaza ati mbega ko tuzi ko ubworozi bujana no kurima ntavyo kurima uri kurakora ndiko ndarima cyane ndibaza ikiganiro gikurikira nzobereka ibikaju ndiko ndakora amavoka ndiko ndarima ibiharage vyiza nk'ubu hajya mwaciye kwijya sare mwabonye ko ndafise ibirembegwa vyiza cyane gose birembegwa biri hajya nujya mwavu rero wumve ko babene igihugu ndiko ndaha ingurube ngo baragire ikintu cyambere kimwe barunguka umwavu kandi mubone ko isi yacu yagiye itituka bivanye n'ingene twagiye dukoresha imyavu y'ikizungu kubwuko ubworozi bwatitutse rero niyo mpamvu ikiratuma ndiko ndakora ibi bikorwa Edo sabwe Felicitation kweri turabona kabisa kweri ibikorwa ari sawa kweri cyane urakoze cyane mugenzi ibintu nuko nyene bimera ego nuko erega jana baravuga ngo inzuki na barumva bavuga ngo inzuki sinabizi ko izi ni inzuki nizo ziva mu bwabuki tujya buryoshe
ego je nkimara kumva bavuga ati igihugu cyacu gitemba amata n'ubuki narebye nsanga inzuki ntizitaweho ujya ni mu kigo kimwe ndakuzanye mwaro n'ikindi kigo mfise imizinga amajana 470 imizingo amajana 4 na 470 kuko hari imizinga ingahe ahari amajana 2 hariyo n'ahandi mfitiye 130 iyindi nayo iri hejuru mu kirere ego none ngaha anye inzuki we kugira ngo uzorere gute bigenda gute inzuki bazorora gute inzuki mu bisanzwe jewe ngaha ndazishisha imizinga ama nkayimanika hejuru inzuki zigatahamwe rero nibyo nari ndiko nagubwira ko jewe urabizi ko nsanzwe ndi Bujumbura mugabo simengeshanya kuba nokora umugambi w'inzuki kugira ngo zadaronka ubuki abana bajya mu cayi na cyane cyane urabona ko n'isukari iri kirabura bwira no gwaruka rusanzwe ruri Bujumbura ko umuntu ashobora gukora imigambi baye mu gihe atari wewe bayikurikirana n'ubu je si je kangaha si je nza gukurikirana ibi by'inzuki mugabo ndabiha abantu babikora mugabo je nkagira investissement ego ndumva neza yuko kabisa ibintu uriko urabikora neza cyane cyane ati mbega ubifatanya gute novuga na bwa bworozi bwawe novuga cyane cyane bwo korora novuga ingurube mu bisanzwe bingira ndakubwire igituma umuntu wari wese no muhimiriza kugira ngo yorore inzuki ntiziragira zimaze gutaha no gusa ikintu ukora ngaho urazikurikirana hari urabona harabaye hasanzwe harimo inzuki kubera ubuzikurikirana n'amazi imisi agwaye niyo mpamvu ubona ngahatemeye ari aho batemeye mugabo urabona ko hariya hose imizingiriyo kubera ubuzikurikirana n'amazi imisi afise ikibazo rero irinda bikurikirana kuko iby'ingurube bikurikirana ukwabyo mugabo ibisinda biragira ni ibintu biguma amahera no kubiragira ntabiragira uvuze ati rero biguha amahera mbega ku munsi ushaka kuronka nk'ilitiro zingahe canke nibavuma ku munsi iyo urushurwe rw'ikawa rwagenze neza tuhakura mu mwaka kabiri mwaka kabiri ndizera ko mu mwaka uyu mwaka uheze turangije nayo sibiro bishika ku majana 8 ibiro amajana 8 kilo kimwe ariko urushurwe ni bari rwagenze neza kilo kimwe turakigurisha 15 12 usibye ko je natangira kugurisha bwishe mfise ndabukoresha mu kubuha ababanyi ubu munango mugabo iko ndabitegura neza kandi hariyo nishira hamwe rero ukakunyemerera imizinga ya kijambere ibi ugira ngaha ukura ngaho uhereza ababanyi urumva ubuki bumwe nzobudandaza mbwa ntiharagera igihe nshora ku isoko ndashaka kuzoshora ubuki bukwiye mu gihe ndiko ndongereza imizinga kugira ngo imizinga ibe myinshi nongereza n'ibindi bigo kugira ngo nzoshore umusesekara mugabo sinshore bikeyi ego ati rero utubari ati rero umuntu ayo bashaka kubigira ibiyige navyo biroroshe ko yogira ibiziga ibi biroroshe kubikora nta bundi buryo burenze bitwara nta mafaranga bitwara kandi nari no mu vyofasha imizinga y'inzuki yanwaye miliyoni zishika ku ndwi miliyoni 7 ego unye yimaze kuba kwinjiriza nk'amafaranga ugerangije ukaraba sindafata ngo mugire magizimumu kuko nibiro mfise by'ubuki sindapimura ngo ndebe mugabo ndevye nta gihombo kirimo ahubwo birunguka cyane kuko ibisinda biragira ibisinda bigaburira ikintu nkora no kugumiza nzana batema ututwatsi ubu ndiko nditegurira kurondera ngaha negereye hano kugira ndaharime ibintu bizana amashurwe kugira ngo zironke aho ziza zirahakura hari tubari ati ngo inzuko ngo burya ngo ntizijyana mu gihe c'imbeho kubera iki n'ubu urabona aka gakirima gahari kubera nta zuba nazo ziba zinyegeje zugamye imbeho ariko niyo yaba ari kuzura ngaha twari kuhagarara ntumbarire ego none bigenda gute worora ibintu usanga bigoye no kubana n'abandi bantu wumva ko uzosanga abantu bategera kino kibanza muzanagenda kubwira ko ibintu biryoshe byose biva hagumye uzaruka uno munsi nimba rudashobora kuba gukora imigambi iruhisha kugira ngo baronke amafaranga n'inzuki n'akarorero keza noba buri muntu wese arazi ko ubuki buryoshe ubuki rero buva muri ibi nyene bijyana bibaza umuntu ariko arajya ubuki yongera kwibuka yuko inzuki zijyana ivyo bintu ndibaza nawe urabizi kabisa kwera kandi bakavuga ati ngo agasosa ngo kava ku kagumi ego nivyo n'ukuri kabisa ego murakoze cyane ego birumvikana neza cyane bakunzi bisamirizi Irebe FM murabona ko bitoroshe bino biganiro tubazanira tuba twapambanye guys tuba twakoze ibyo dushoboye na cyane n'aba bantu barikora bino bintu novuga n'abantu ba jeune bakuye maboko mu muzu novuga bariko bariruka rajyambona kazoza ya 2040 igihugu cyifashe igihugu giteye imbere urabona yuko nabo nyene bitari biko biraborohera nabwo byoroshe na gato murakoze cyane novuga ibintu tubikora kugira ngo tumotive kubazanga tuba dushaka tumotive abandi ba jeune bumve ko ibikorwa byo gukora igihugu cy'u Burundi cyacu kiracari vierge ugiye kureba amasegiteri menshi yevamwe amahera abantu menshi niba ariko barayakora kubera iki abantu buno munsi gwaruka guno munsi ushaka gukora utuntu tworoshe je ngomba kumviriza umukobwa kari umukozi ndamuramutsa yenda kuramukije intoke zawe zirambwira ko uri umukozi cyangwa utari umukozi mbanza nkareba inzara zawe mushobora kumbwira kuza gukora ibintu biruhisha mu gihe washize ku rwara rwa plastique rero je umukozi ndamwumviriza mu ntoki ego
nukuri ntago twaye umwanya turabana n'imvura igomba igwe ati mbega burya nk'umuntu akora kana kino kiganiro akabazi kandi kanse wimba ubutare burya nazo bayibaza yuko amafaranga ukora mu butare uyazana muri ibi bintu oya amahera mu butare nagiye kinenda amana ndiko ndayajya kuko uno munsi nangiye amasosiyete kunyakira nk'umwagisiyonere vuba imyaka yose namaze kuva ku za 2007 kugera muri za 2020 nari umukozi w'abantu rero ibi bikorwa nagiye nkora byagiye biva mu duhuzu ndandaza haji Bujumbura iri zina banyitse Nzambimana Edouard abantu benshi n'abakobwa benshi kubera ndandaza ibintu by'abakobwa bantazira Davido niryo zina bazi haji Bujumbura alias Davido Nzambimana Edouard alias Davido iryo zina barinyishe bivanye n'ingene ndabandika neza rero duhera dukayura muri bijya bintu by'impunzi nitwonzana kuzana investisa nga imizinga nakubwiye amajana 70 yose nabwo nayizaniye rimwe nagiye nzangura imizinga 200 nzishisha imizinga 30 gushika ikwiri iki gitegeko tuvuga ngaho ubu munsi nagenda kubwira ko ari ishiramwe beruka kunyemerera imizinga ya kijambere n'impuzu zo kwambara ubu ugarutse ngaho uzosanga mfise impuzu nziza wambara ukinyegeza hose hano inzuki zitakujya urakoze cyane none imana bayezagira guys bakunze bisamirizi Irebe FM novuga Irebe Media wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana novuga ku biganiro byose mu Rwanda yamudukurikira twari kumwe na Edouard Nzambimana novuga urugendo mwabonye ko tariboroshe twavuye Bujumbura guys hariya nyene muri quartier asiatique turafata duvuga déplacement ubu nyamara twiki turari fresh byatworoheye sana turaduga gushika ino Ingozi ani ni Maramirundi n'umutumba bita Gitemeza umwana avuga zone Maramirundi commune Busega province Ngozi ubaririki umurundi akora dukurikira ari mu mahanga umurundi ariko dukurikira ari mu mahanga nibaze ngadukorera igihugu cacu tugikorere kuko ngo gitemba amata n'ubuki cyane ubaririki nuvuga umurundi arashaka amaboko mu muzu umurundi arashaka gukora amaboko mu muzu azokwicwa n'inzara mugabo ujya azokura amaboko mu muzu igihugu cacu cuzuye ubutare n'agataka cyuzuye isi ryoshe ibintu byose mu Burundi Noro right. Hari umugani bavuga bati ngo akajoshe rigahora mwitama. Tuvuga ko tuzosubira undi munsi. Ariko ntaco ni kintu bibazo abantu bakisha kudukwibaza bavuga ati mbega ngo burya bintu bavuga ngo wambaye ikirezi ngo ntamenya ko cera ngo turi ngo mu vyiza ngo ariko ngo ntavyo tubona. Uburundi abantu bose bomenya ko je. Rero babwiye ko ndi mu Burundi no mu diaspora. Kabisa. Umwenga sindi mu diaspora cadushwana. None gute jewe nogenda kwimba matwarete yanze kugira ndonga amahera cyangwa nkaza kwayinyere kugira ngo ndonga amahera mu gihugu cyacu cuzuye ubutare cuzuye mw'ibyiza rero yisukarima cuzuye ibyiza bimeze gute kabisa igihugu cy'u Burundi cyacu cuzuye ibintu byose bivuga bavuga ngo ni cyamata n'ubuki rero nivyo sana uku nukuri zosubira naho gutaha toge bye bye bye